twihuta tunagana ku musozo bivanye nuko mu kana gato ari match tunayica ko by the way Charles the Blues bari mu kibuga na equipe yitwa Tottenham anako West Ham United kuri London Stadium. Enzo Maresca nyuma gutangura anganya kimwe ku kindi na equipe yitwa Crystal Palace. Araza ko bari mu kibuga mu kanya gato ku isaha 3. Grand Potter mu kibuga ciwe harimo Elmansan mwizamu. Mu makenyero batatu batanu babiri Jean-Claude Tibari kumwe na Max Killerman na AF Agwan. Max Killerman hagera cyari kwa West Ham. Ahubwo yavuye kwa Wolverhampton Wanderers. Nzi ko ari kwa Wolver. Aza kwa West Ham. Yabanye no mu Maroc. Na Fager. James Ward-Prowse ari kumwe na Thomas Suzek na Lucas Paqueta. Uramaze kumva match ya West Ham itagiramo Suzek. Ntibaho. Hiyo match ntibaho. Wan Bissaka ku mpande ari kumwe na El Hadj Malik Diouf. Jarrod Bowen asatira ari kumwe na Nicolas Folklok. Kwa Chelsea mwizamu witwa Robert Sanchez bane babiri batatu umwe. Kukulera Trevor Chalobah Toussaint Darabio Maragusto. Moise Caicedo Enzo Fernandez Cole Palmer. Joao Pedro uruhande. Neto Urundi. Liliam Delap arasatira nka nimero 9 basore umugabo witwa Enzo Maresca. Mana waremye Maresca ugacuma kwitwa umunyeshuri wa Pepe agaca yebegwa ivyo mwigisha tanga. Sikura mujajinga kwiriki. West Ham nagiye kwinwa. Oya kunyuma West Ham atari na yinyoye ahubwo ivyo yaba naho yokinisha disasi ku 9. Akabona datsinze West Ham. West Ham iracirize para polizo twabo. Azari ntushobora kunsigurira ingene office abawinga bibo bamfu ubuka kujana Joao Pedro. Erega nkuba buri isoni Benoit Kitens. Samurinde. Erega nkuba je nari kumva. Neto yicaritse Kitens gusumba ko Pedro yo kwicarika Kitens. Hugiye kuraba ingene yarinye bano bakinyi. No yobiki akinishije igiye equipe yakinye na Paris Saint-Germain kuri finale gikombe cy'isi. Ile equipe era muri sekiri capable kuma umusaruro. Ile equipe capable kumereza umusaruro imbere equipe yari yose yitwa kwikomeye kuko umugabo yitwa Reece James arinze aza hagati mu kibuga aratanga liberté kuri Gusto agaki. Kubera buri mwanya aramukorera amakuvertire kandi arafasha defense cyane. Ukabona munsi tanto Gusto, tanto Reece James canke higejo kukurera zo kwicare Gusto musangi bubamfu. Ejo Liam Delap zo kwataka, ejo zo kwatakisha Jackson, nkiyumvira none ibi bintu agerageza erega umumenyereza agerageza ibintu byinshi. Abigerageza kubera ariko arabona babandi 11 bizewe. Batariko baramuhereza umusaruro yifuza. Mugabo je mbonye umusaruro abasore batanze imbere ya Paris Saint-Germain. Iki niyo equipe, on change par equipe kiganye. Kwa Klopp niho hantu nabonye wihenze ukaba mwiza. Ni wowe titirere ntuzobura mutagwaye. Kandi nibwo bwiza bwo mumenyereza. Nivyo gutunga squad yagutse nabandi ukabagerageza ukamenya ngo absence ya nakanzoro nka nakamugabo hariho umusumba. Mwiza ni wagomba kuza mu kibuga kuko mu kibuga ntibabaje kurondera gukina umupira ubuje kurondera intsinzi. Kina umupira herekejwe n'amanota 3. Mugabo ni wakina umupira herekejwe n'inota rimwe canke n'intsinzwi nta kintu wayagiye abakunzi ba equipe. Ubwo rero iyi equipe kinyina Paris Saint-Germain niyo equipe narimbona yo kagombye kubihari. Buri munsi yifuza kuronka amanota 3 yakagombye kwakoresha ino equipe akagerageza ibindi n'uko vyanse. Nivyo haramaze kuba havamwe n'umusore w'umwongereza muri Axe Centrale. Umusore yavuye kwa Brentford. Kwa Brighton and Hove Albion. Livecontroller. Nshangaruka nkiyumvira none nimba Levi adahari. Ubwo ntiwishuye Imana niyaguhaye igisubizo. Uno musore yavuye muri Ajax Amsterdam mu Holland. Jorreato. Kinisha ato na Chalobah. Kuko namaze gukinisha Chalobah na Tozuna Darabio ninde mu nimero 5 muri bo. Bozi wisanga aba defenseur bihengeka mu kuboko kukuryo. Ndiko ndabona Chelsea de Blues ifise squad nziza mugabo. Uyu mugabo aho yakabaye aza kumenyereza Chelsea asanga igifise umugabo yitwara Roman Abramovich aba yarasezerewe kera. Agenda garuka ku kintu kimwe. No mama amenyereza navuga ngo gwera mwako yezenje muri equipe ya Chelsea yagaragaje ko ashobora gutora 11 de départ we hakirikari cyane. Kontremano ko navuga ngo poach yagwanye n'ibibazo agasanga barukritsa mu makinya tabona muri projet yiwe akamahindagura bamwe kubera imvune n'ibindi bitandukanye. Nivyo na Maresca imvune zaramufashe nk'imvune ya Wesley Fofana
imvune z'abagiye batandukanye nivyo no muzi byaranse Karonka Romeo Lavia kuko kuva avuye kwa Southampton nawe yabaye umuganga kuko aba mu bitaro igihe kirekire gusumba kwa mu kibuga ariko no muzi dufashe uburyo no ngo yagirwa amahigwe yo kwisanga udafise Reece James ukagira Maro Gusto yakweretse urwego nkuru yarishu ugirwa amahigwe yo ko muri Axe Central usanga office mu Kiafse nivo nkia Livecontroller Charbo wari waramutumuye mu kanegosia na Crystal Palace yakubabanye akemera kugaruka hagati muri saison office uno musi umusore azwi kwizina rya kukurera mwiza defensivement offensivement atavunagurika nibaza ko ari kamwe mu basore beza mu nimero 3 mu gihugu cy'Ubwongereza no munsi ukagira median irimo Kaisedo yafatishije nyuma yo kwinjira abantu bamukritika ko guzo amafaranga menshi y'imidari ari kuno musi no makinyi beza ku nimero 6 isi tunze ongera ko Enzo Fernandez ongera ko novuga ngo Enzo Fernandez ashobora nimero 8 cyangwa kina nimero 10 mugihe novuga ngo nkuko wavyerekanye ko Reece James ashobora kina hagati Maro Gusto ukamuha liberté yo gukina umupira kuko equipe ya Chelsea ni equipe yatweretse urugero rwo kuba yo domina umu adversaire mugihe bisanze bagomba gukina gusoma umu adversaire noneho dufate mu satirizi Pedro Neto nibyo aramuhengetse birakunda niki gituma arahengetse Pedro Neto ibubamfu bigakunda ugasanga umusaruro mwiza uronka muri Cor Germain Parma uronka igihe ari mu winga gusumba kuba umukinya kuko dufata karono muzi fata umusaruro Cor Germain Parma muri saison ya mbere akina nk'umuwinga kuri Poche ugeye n'umusaruro yagize kuri Maresca pourtant kuri Maresca bari bafite equipe basi niburi yitwaye neza gusumba iyo bari bavise kuri Poche canke fata match imwe yonyene Cor Germain Parma yakinye yitwa nimero 7 kuri finale y'igikombe c'isi batsinda equipe ya Paris Saint-Germain rero naje ndafata ibintu bibiri sinahuri kintu gituma kugeza muri kano kanya Enzo Maresca akiri umumenyereza ari karagerageza la fois passée yemvanse défense centrale irimo Charoba na Josh Achempong uno musi yemvanse ibindi ejo arasubira yemvanse ibindi mu mumenyereza afise déjà equipe yaramaze kubona ishusho yo mwaka weze uno musi il fallait tout simplement insérer amayirema mashasha ariko arinjira muri equipe ya Chelsea cyangwa akitwa mumenyereza agomba guhindura tactique yo bivanye n'uburyo adversaire bahuye uwo musi ameze mugabo uno musi sinibaza yuko uburyo wakinye na Crystal Palace usanze West Ham itandukanye ejo ni wakini yindi match ukayikina na Tottenham indi ukayikina na Liverpool naho nyene uzoga umuhindu twafise element niburi naho batu wa 11 nivyo Jamie Beno Gitton ziri mushasha shaka umwanya Estevao Kumbure ni mushasha shaka umwanya Liam Delap yinje ari mushasha na Joao Pedro bose bacha mugabo no muzi dufata karubiri mu bakinyi 11 agomba gutangura kwa Chelsea no musi Maresca niburi n'abakinyi 7 cyangwa 8 afise beza yamaze kubona kuri poste za azi uno munsi Reece James aricaye uno munsi ricaritse Gustaraje ndiko ndaraba Reece James aricaye Mondial de Club yagaragaje Reece James hagati mu kibuga ari kumwe na Kaisedo kandi birakunda bon bien sûr dushake tureke Reece James uramwicarize kugira ngo uzuramururira nk'umwe mu bakinyi bagi barahura n'ibibazo by'imvuna ariko abakenewe kenshi kumbura ashobora kumwifashisha mu magra rendez-vous ariko no munsi ibi bintu vy'uko equipe ya Maresca iba idafise 11 beza kandi tubona umenga vyari vyoroshe kubatora hamuno musa akaba yategezwa kuba karagwa na integration y'abakinyi bashasha akaba atari byo turiko turabona biratsuma n'ubundi niyumvira kuko Maresca mu mwaka weze kibazo yahuye naco yabaye umenyereza akina n'imigwi mito mito ukabona ko yitsinda mugabo contre aba entraîneur bakomeye canke ama grand rendez-vous ukabona ko vyanka mugabo no musi deja umenga dusubiye muri ya Chelsea tugomba kwemera intsinzi ya yaruko itsinze gusumba kwikraza kuko no musi bazanye ishusho bakuye mu kombe c'isi batsinze Paris Saint-Germain tuvuga ngo Chelsea cette fois-ci ils n'ont pas droit à l'erreur kuko baguze kandi numva aracari ku isoko gigura nigurisha nimbuguze aracari affaire ya Xavi Simon tararangira aracari affaire ya Leandro Garnacho uzi buryo ufise umukinyi mwiza nka Joao Pedro wanamuguza afise profile yo gukina nyuma y'umwataka muri Brighton naravye match za Brighton nyinshi mwaka weze yakini Dani Welbeck noneho wasora Welbeck kubera yuko myaka irikira mujana Joao Pedro agaca kwicana ukazana umudisi wowe undabire uburyo yarinye defense centrale Trevoh Chalobah na Tosun Adarabioyo Jorera atari kuri bande touche unsigurira impamvu Maro Gusto yaje mu kibuga ntiwiyumvira iyindi systeme yuko Gusto yokina mugabo na Reece James Akomeje ari mu kibuga ni vile mu Kenya Satatu West Ham na equipe yitwa Chelsea the Blues kombonye coco Kyle Capitals ari kwa West Ham United ni ari kuri bande touche ari kuri bande touche mu mwanya wabisaka ntiyo nivyo mu zindi nkino zihari twabigarutse ko mu dutangura iganiro cacu Arsenal ku musoje wakina na Leeds United Mikel Arteta atwizeza Gyökeres mwiza atari karimenyereza kandi ari karimenyereje neza cyane ati mushobora kubona Gyökeres mwiza sikanye no kuraba nimba ize bikunda ko kina match yo ku musoje wa Leeds United
Berechieza ategerezwa kuba enregistré mbere yo kuno munsi urangira kugira ngo yisange ari eligible kuba yokina match contre Leeds United. Wanashima menyereza we Oliver Glass na kumunsi w'ejo yabigarutse kavuga ngo nari niteze kumukinisha muri match za barrage za conference, ariko antelefone amenyesha ko ibintu byafashe indi ntera tumva ari pre kuba yokina ko ariko aritegura kuja muri Arsenal. Acara mureka, birumvikana ko na Arsenal igomba kuba yokora ibishoboka byose kugira ngo shoye kuba yokina. Reka turindire turabe ko tuza kubona Eze, turindire turabe ko tuza kubona Gyökeres mwiza kontrema nuko abatari bake bamukritise muri match ya mbere. Kwa Mungu saa 11 Manchester yakina equipe yitwa Fulham, nabwo no kurinda twaraba ko Ruben Amorim yo gutangura atsinda urukino rwe rwa mbere na equipe yitwa Arsenal aza kuba yigaragaza, ariko n'ubundi ni Manchester ngo ashaka kuba bakiri ku isoko na cyane hagati mu kibuga. Angelo Stile ariko ibi wanabonye avuze mu migwi komakomeye ko no kwa Real Madrid yavuzwe, ibi wanabonye babiteye ishoti ariko agiye atandukanye. Yes, nivyo turangizaga ngo mu kana gato mugenzi wacu Di Christian abari hano kugira ngo bafashe match ya West Ham na Chelsea mu Butaliyano.